uri umwarimu nivyo hari akabazo nkunda kubaza benshi karabananiye sinzi impamvu ariko kubera mugi muri abarimu kumbure mu kadufasha murazi kirundi mbese telefone bita gute mu kirundi ma inki telefone telefone mu kirundi nge bane ndaciyumvira no kuri telefone mu kirundi kiragoye ko ntaciti kiranze ko ntaciti ngurukana bumenyi wapi kabisa nice reka tubone tukironde wapi nuba ntacyo notora kabisa telefone ahubwo baraturoze rore mu ngorane ugira urahura nazo inyuma y'ijya sinema gusohoka nizi nahuye n'ingorane nyinshi haraho nashika bakambwira ngo uyengo hera wa mu mama hakicabye umuntu akambwira ngo iruka bagutera amabuye yarige niruka narigize kuja mu buyenzi ngiye mu ruvumera shize kujya 8 hano bakuna guparkinga ama taxi juste kwibarabara muhura no mu taxi mena ari muri taxi acambwira ngo ngo ni wakine sinema mwisha niko none ururi ngiye mu ruvumera ngo mama ndakubwira ikintu ne udeviye ntuce kuri jya barabara ndeviye kubera iki ngo yo ngo cagutera amabuye nukuri kwimana bajyaga barajya barawukubita. Hello, welcome again mwese mukuri ibiganiro vya Buja Hit TV. Reka subire kubaha ikaze, reka tubone bazanye tubashimira mwese mukunda ibiganiro vyacu. Turazi yuko muri benshi cyane. Reka dushimire cyane mwese mubane muduha intege mudutera intege ati ivyo dukora ni byiza birabashikira kandi murabishima. Ivyo mudashima navyo muze muratwihanganira kuko nta nyambi buragahoze burabizi. As a class kuri MIC behind the camera ninde ni Scott. Uno munsi ndi munzu muraza kuza ndi munzu yandi. Benshi maze imisi mu binsabati dushaka kumenya bamwe mu bastar, bamwe mu mama, bamwe mu papa, bamwe mu basore, bamwe mu nkumi bakoze bigashimwa mu gihugu cy'u Burundi ariko nitukibabona bagiye abandi ati kumbure barakura ibyo kubera kibitaboneka nka kera. Ivyo byose rero tuzaza kubigarukako. Ndabibutse yuko utibagira kugira subscribe, like na share ariko kandi utibagira kunsanga kuri Facebook cyangwa Instagram ni Isaac Classic. Kuri Instagram ni Isaac Buja Hit TV. Isaac Buja Hit TV yandikwa ni ES azibiri na C hama hereza kuna Buja Hit TV yo ni Instagram. Facebook ni Isaac Classic ni ES azibiri C hama Classic. Reka ndamuhikaze reka tuyagira mama yemeye ko tuvugana nawe no musi. Mama ndamukije amahoro y'Imana bane nawe. Nanje ndabaramukije ego mama reka tubashimire cyane kubona mwaduhaye akanya kugira tuvugane tuyage niteka iwacu. Nanje ndabashimiye kwiteka mu nteye kwa musanze muhira niteka mu nteka ni nanje ndashima. Benshi basanzwe bamuzi mu ireresi ya Mugisha umumama yamujyagaguye sana Mugisha mu ireresi benshi byarababaje cyane ati mama afsinzigo hari n'andi makuru naronse atandukanye ati mama baramu yaragize ingorane kujya sinema sinzi ko ari byo mama kwanza amazina yanyu kuri byo sinema tuza kubigaruka ko mu nyuma. Ego je nitwa Ndayishimiye Esperance mugabo benshi bantagizira mama Mugisha kandi ni kweri rya reresi ya Mugisha. Ego Esperance nivyo gushika ko n'umwanya mufise imyaka ngahe y'amavukama. Jewe nabutse muri 1963 ubu ndiko ndakwiza 56 muri Max nzi wakwije 56. Ego ni byiza cyane uraburiye ufise abana bangahe gushika ko n'umwana. En fait navyaye abana bane ariko nakujije batatu umwe yarapfuye. Ego Okay mama turagiye mu mpano yawe ufise impano zingahe turekanye ni vy'amareresi ka muzini impano ufise nizi. Jewe nta kindi kintu mfise ndumwigisha gusa. Ego ndahejeje ishuri ncaja kwigisha natanguye kwigisha muri 82 ndigisha mugabo narigize kuyivamwo ndashobora kujya gukora utwanje ndashobora gukoresha imashine y'imiceri ngo atamu machiniste ahari cyenda ndashoboye kuyihatsa kandi ngasekura umuceri nk'itoni 10 zigahera. Ego hanyuma ikindi kintu nkunda cyane ni sport. Ego sport umupira canke sport umupira nakinye umupira w'amaguru kuva nkiri muto gushika mbyare umwana agira kabiri urumva ndakunda football cyane ariko rero ubu ngira ama sport zisanzwe nka gym tonique n'ibindi. Neza cyane mama reka tuje mu ireresi rero ya Mugisha gato kwanza wamenye gute yuko ufise impano yo gukina amareresi mama.
jewe mu bisanzwe kuva nkiri ku ishuri nakina cyane ama pièces de théâtre kandi nama nkina amarole principal donc bisigura ko ngiye imbere ya kamera jewe nta nakimwe bimbwiye nubusa kuri jewe mbona ari bisanzwe cyane cyanke ngiye kuri scene abantu benshi bari nta muntu numwe ntinya ndakina neza ndisanzura nta nakimwe bimbwira nico gituma iyo mpano ngira ngo ni Imana yimpaye wamenye igihe ari gufise impano yo gukina amareresi shaka kumenya wabimenye igihe ari gufise imyaka ingahe en fait jewe nakinye ama pièces hanyuma maze kuba umudamu nibereye muhira umuntu yabishizemo cyane ni mugisha yego bita Hasani magara n'amazi niwe yandondeye tutangura gukina kanuka ga pièces de théâtre twari kumwe mu kanuka ka association hanyuma tuvamo rero tuja mu mugwi umwe cyatwimbira ikintu cya mukino wa mugisha yego neza cyane izi reresi ya mugisha ni imwe mu mareresi yamenyekanye cyane zirakundwa sana ariko kimwe mu kintu cyatumye iyo reresi ikundwa sana mama je neza ko mufise mu ruhara cyane kuko mwarakinye reresi nkuko bikenewe mwaguma mugiyagagura mugisha mukubita iki atabiri vy'ikigongo birimwo mu musuka kw'amazi zirya role urukora zikina mama kuri we nk'umuvyeyi wumvise gute mu bisanzwe hajya jewe ndazikina numva umengo ngomba kwereka abantu ivyo bakora kuko ari abantu benshi bama bibaza ngo mukase w'umuntu niwe mubi gusa ariko harimo benshi binyegeje inyuma mukase w'umuntu abaye nasenge w'abantu hajya nakiye ndi nyinabo wa mugisha nagomba kwereka abantu benshi ko banye nabo abantu batari beza cyane burya umuntu niba murabire kuvyo uko babibaza mugabo arabe kuvyo akora donc nyina wa mugisha yarazi ko umwana we wagiye kubaho neza kwa mwene wabo ariko yabonye lo contraire donc yaciye asanga kwa mwene wabo ari yagiye kugogwa gusumba aho yari kuja mu gahinga niko bimeze urumva rero ijya jewe narabyerekana kandi bikina numva ndiko ndakora ikintu nyene gikwiye gukoreka sinamumvira impuhwe kuko ndagire nereka abantu ibihora biba ariko nta kundi abantu babifashe nabi nyene mama je amwe mu makomatera ronse avuye wawe ati urya mu mama nivyo wafise inzigo mu buzima bwiwe niko yimereye urya ntibitangaje mama gishaka ubwira bari ko turaba kuri budget no munsi ni exclusive tolerance wewe ubuzima ubaye mu misi yose mu bana bawe mubanye gute kwanza ivyo shaka kumenya turekanye ngani vyarerese abana biwanje bari libre vraiment umuntu wese akora icyo ashaka bibereho neza nta problem je nta ngorane nimwe mfitaniye n'umwana wanje abana banje vraiment bari à l'aise byarigeze kuvugana n'umwe mu bana wigishije mu ishuri ati ugarakara no mu ishuri ni kujya nivyo ego jewe ndakara byo ndiko ndakora akazi kanje ndakara kuko sinshaka umwana samara kandi ndiko ndamubumenyi nshaka ubumenyi mfise muri jewe ndabuhe ujya mwana urumva rero mu gihe atanguye gusamara ndabwereka ko nakaze kugira ngo yumve ubwoba akore aca nkurikira kandi bikagenda neza ego uravye ubuzima ubayemwo utaramenyekana n'ubuzima ubayemwo ubu ubuzima bwiza kuri wewe n'ubuhe je nta buzima bubi nigeze mbamwe vraiment kuva kera naramenyekana abantu barankunda cyane n'ubu rero umugabo buho byarasumbirije kuko sishogira ingorane vraiment n'ahantu na hamwe niyo ngiye hano mu biro ndashobora guhashika usumwe yake na filime yamugisha araga service ngiye gusaba n'ukuri barakanyarutsa bakampa n'inguga bihuta kandi biranezera cyane ndabona ko bamwe bantahuye ivyo nariko ndakora abandi nabo byababaje mugabo gushikubu ndabona ko benshi bamaze gutahuka kandi barabyumva neza yego okay neza cyane mama ndishaka rero kumenya warakingiye sinema mugisha nivyo waramuryagaguye kujya nyine byagenze niko byagenze nirerese abantu babitahure ko ari sinema mu majambo ego sibwo ubuzima bwawe oya je ndumunye mpuwe dabo ndumuntu ufise impuwe cyane ariko kubera iki ukunda gukina sinema zo gukara sana ego nikwera bazi umuntu abazinkinisha nkagujya kwa Asani azinkinisha kuko azi umutima wanje urumva nkijya sinema yoze gukinwa n'umuntu abantu benshi batazi yari kugira ibibazo ariko henshi nagenda tabagwa n'abantu bavuga bati ntimufate kujya ko ariko ameze ujya mu mama n'umwana mwiza turamuzi turamumenyereye turabana ababanyi bakandefanda akavuga ati reka nimba dufise umuvyeyi nujya urumva rero yiza gukinwa n'undi muntu abantu benshi batazi byari kumugora kuko je nabaye umwigisha kuva kera benshi baranzi ingene nabayeho barazi ingene nkunda abana barazi ingene fasha abana
abantu benshi baranzi. Mu ngorane ugiye urahura nazo inyuma y'irya sinema gusohoka nizi nahuye n'ingorane nyinshi. Haraho nashika bakambwira ngo ngo hera wa mu mama hagacabye umuntu akambwira ngo iruka bagutera amabuye. Harige niruka narigize kuja mu Buyenzi ngiye mu Ruvumera shize kujya 8 hano bakuna guparkinga amataxi juste kwibarabara muhura no mu taxi mena ari muri taxi acambwira ngo ngo ni wakinye sinema mwisha nigo uno nururi ngiye mu Ruvumera ngo mama ndakubwira ikintu ne udeviye ntuce kuri jya barabara ndeviye kubera iki ngo yo ngo cagutera amabuye nukuri kwimana bajyaga barajya barawukubita nabaye oblige ku deviye umva ntatinya amabuye nave bankubita byari bigoye cyane ego ari makuru narose ngo mu Rwanda mwaragiye mu Rwanda baragukanga abanyarwanda ni benshi baturaba kuri Bujahit shaka utubwire ibyakushikiye mu Rwanda mungu wanje nagiye mu Rwanda tumaze imisi ku musi wa nyuma mvuga nije ngiye kugura utuntu sha utana muhira cyashika mu magazine imwe ndabona amatera umusi cyo kugura termuzi nukuri nahuye n'ibibazo bace banyugarana urugi bace barugara maze bagahamagarana umagahamagara undi kuri telefone yababa we waje ukaraba wa mu mama yake naga filime ya Mugisha waje ukaraba bose bakaza bamaze kuza babaye benshi cyane hama nabo umumwe wese akene ko twifotozanya sinasumye naguze iyo termuzi gusa ndataha bwaciye bwira ncagira ibibazo uko ncanitahira kabisa zari ngorane kabisa mu Rwanda ho nibindi bintu mu Burundi bisanzwe barambona kenshi ariko hajya byari bindi kandi sindasubirayo oya turagere rero ku nyungu ku byo wungutse muri sinema mu ireresi ya Mugisha ku buryo bivanye n'amafaranga wungutse iki mama nta buryo buhari happy friend urabona ijya ko benshi baravuze ati mwarabitungiyemwe abanditse ubustar ugiye sinema ragishigiye kuri abandi baraguze imiduga nivyo ijya reresi twege twarayisohoye tuyisohora turayitanga ku buntu twayigurishije amahera namba twayitanze ku buntu turavuga ati ni sinema ikinywe n'abarundi kandi sinema ya mbere reka tuyiha abantu bayirabe banezerwe twabona ari nziza tuzobandanyugira izindi ndi tuyize tuyigurisha namba ariko abandi ego baragiye barazigwiza barazitwara kuri bata abandi mu Rwanda barazigurisha mu Rwanda bazigurisha nk'ibaragiye kabisa kwibotike kandi abungutse barungutse ariko twebwe twungutse ubuntu kandi burakwiye ego ni byiza cyane bamwe narugize kumva imyidogo ati ijya groupe yarasambutse na Mugisha twagize gukorana igihano natubwiye ati nivyo niturikiri kumwe n'abajya mbega wewe urihe uri kwa Mugisha uri kuri bari yabikuye kwa Mugisha wowe urihe afete twarasambutse nivyo bajya baragiye kwabo mbere ubwa mbere nije nabanje kuvamwo ngo mukwanje wavuye mukubera si ari ibintu ntashimye kuko ubwa mbere ijya tukibikora tukavuga yuko duziza gukorera Imana tuza ku kinazijya sinema twigisha abantu dukorera Imana mu nyuma nabonye umwengo hajyamwo akantu ko gushaka gupfa amafaranga origin hari objective yantwayeyo ne natwewe no gukorera Imana nca ndabivamo mu nyuma rero nyuma yanje nabo baracanamwo baca baravana mugabo mu nyuma namuhamagaye Mugisha turavugana ndamubwira nti jewe ni wankenera nta kibazo turi kumwe n'ubure turi kumwe na Mugisha yego ni byiza cyane aba bagukeneye gukina amareresi bo kuronka biroroha kukuronka gukinisha amareresi cyanke uri munsi uri under management ya Mugisha oya vraiment Mugisha nta ngorane ziwe kabisa abankeneye barabando yego kandi sindabagora amaze gukina indi sinema yego ndamaze gukina nyinshi araze twakiranye n'abanyarwanda hari nabo mperutse gufasha vuba bafise sinema mugabo ipare ko babuze umuntu ashobora kwakinira iyo role naragiye vraiment ndayibafasha kandi ntacyo nabatse na kimwe yego isinema iyo utokina wewe role utokina wewe jewe nibaze katani imwe kabisa wapi namaze kwiconcentra yewe ma yose nuyikina peut-être yo kwica sinshobora no banzi mu mutwe ngo nireresi navyo nokora nukuri oya vraiment yito tumudabiko oya nireresi oya nireresi mugano umva mengo yagire n'umuntu yo kwimvira ko je nshobora kwica umuntu kabisa canke oya navyo nokora kabisa kwica sinshobora kwere ego nice ni byiza cyane turi kumwe na mama Mugisha umwe mu bakinyi ba reresi bamwe umwe mu
bamama bakinye muri Ireresi ya Mugisha. Ireresi yamenyekanye cyane benshi mwarabidusabye turondere bagiye ba star bakinye muri Ireresi kugira tubavugishe mwumve ubuzima wabayemwo. Mama, ubuzima wabayemwo kuri no mwanya ni gute, bwifashe gute? Ubuzima busanzwe cyane nk'ubwo abandi bose cendi mwigisha kaduga ikanukuri ngenda n'amaguru n'ubu ndacamba amaguru ego. uri kumwe n'umushinga nayo wawe? Oya, mushinga nayo turi kumwe, ndi kumwe n'abana banje gusa. Mushinga ntari ukwiwe ego aba mu Cibitoki ego cendi jenyene n'abana, kandi twatandukanye kera, twatandukanye muri 2003. uhitamo kuguma wibana? Nagumye nibana nguma nikoca ndaronderera abana ubuzima ndabigisha ubarahejeje. Iki cyatumye udashima kurongwa ka? Oya, sinashatse niguza abana banje ego, sinashatse ko nanje bamererwa nakora. Yarampaye amaboko, yarampaye umutwe ukoresha ndondere ndarondera, kandi Imana ikamezagira. Nice. Umwana wawe avuze ati mama jengera nkinirere so bimwemere cyane gose. Hari wo nareze umusengezana wanje narabutwaye twarakinanye na Wireresi ego, yitwa Birikunzira yararimo ego. Birikunzira ko nzari Birikunzira ubakora ahantu muri ville ikinda muri sokte ya Tangonete, sinzi ibintu by'abagutanga amakarte prepayé je ne sais pas quoi, menga ni hari niho namubonye jewe. Abo bose tuzobaronda kugira tubavugishe muri Buja Hit mubabone umwe ukwa tumaze gukirisha interview yari mama Mugisha, tumaze gukirisha interview Mugisha tugiye kwa yori inase nabo ya Mugisha. Mama, ndumega ivyo shaka kubaza ari byinshi kuko ikiyago cyawe kiraryoshye cyane, ariko reka tugerageze kubishira amajambo maki. Mama, uno munsi hari abavuga yuko ari abadatahura neza kuko turavye irya sinema Mugisha narijya groupe na Mugisha ubuzima bwiwe umenga babayeho k'Islam, babaye nk'aba musulman kuntu. Eske kandi amareresi yabo ari anda inyigisho za k'Islam. Wewe kuri wewe uri musulman canke? Ojise kuba umumizirimane canke ntari we, nibaza ko ibintu by'Imana ni bimwe. Hajya nuko gusa abantu twiyumvira kubitandukanya, kuko impanuro umuntu atanga wihereza abantu bose, kandi uravye ibintu Imana yatubariye twese dukurikira ibintu bimwe. Nuko gusa bamwe bavuga ngo je ni umuyisilamu, ubundi ngo je ndi umukatolika, ariko umuntu ugendera mu kuri, ukuri ni kumwe kandi ni guhinduka na rimwe. Nibaze bakobesha ndi kumena wa musulman turakina sans problème, je nta problème nimwe bintera kuko mbona neza ko ndiko ndahanura, kandi kijya kintu Mugisha aba yumvire ko duhanura kwa abantu sanga arico kimwe no mu katolika barahanura, nico nyene kiza ego. Batubwiye ngo ntiwice, hari umuntu yavuga ngo niwice, nawe bose bavuga ati nitwice ego, amabwirizwa namwe ego. Nice. Muri ko baravyumva neza kiyago kimeze neza cyane. Wibaza yuko habuze kugira ni Mareresi amenyekane nk'Ireresi ya Mugisha, tugende kuri au niveau y'u Burundi kugira ngo bamenyekane kuko bamaze kuri sikina Mareresi menshi ntiyamenyekanye cyane nka rugero rw'irya sinema ya Mugisha. Wibaza yuko habuze iki? Erega no mu gukina harimo na tala yego, hariho tala, hariho abantu ariko arakina ikintu wifuza kumuraba, n'undi ariko arakina ikintu uvuga ati jana waraterana ubunebwe bana. Urumva rero iyo umuntu akina adashiramo vivacité ngo ubone yuko icyo kintu gifise valeur, umva nta n'umwete nawo kukiraba, ikintu cyose n'umwete wo kukiraba. Hanyuma kandi benshi arikiye bakoresha utwapare tumwe duto dutuma n'ama image ataboneka neza. Umva ikintu cyose no kucihebera, hajya twarihebye twakoresheje ibikoresho bikomeye, twatagaje amafaranga menshi cyane, hanyuma tunezereza abarundi gusa nakindi yego. Ni byiza cyane. Buja Hit kurikirana n'abantu benshi, umuntu ari nko muri diaspora za Amerika hariya abantu batandukanye barakeneye yuko kugufasha kukumanaginga wowe kuri wewe ati reka tumufate ujya mama tumanaginga kuri wewe bo bikora gute bo bicisha? Jewe vraiment abampamagaye bo baronse nimero yanje turashaka kuvugana nkababwira ingene bo bikora yego. Nimero yo kwitanga biroro ha vraiment nta n'ingorane ko tinifitiye n'umushinga nahe nabi kabashaho nta mushinga nahe mfise azombaza ngo wowe sha iyo nimero wayihaye nde shika ndi jenyene. Hanyuma kandi jewe mu Burundi mbayeho neza cyane, naco niyagiriza, nta problème mfitaniye n'umuntu. Umva guha umuntu nimero yanje kuri jewe nibisanzwe cyane.
iri rero niteka reka uyitange no munsi kuri Bujahid ariko rero uzokwemera abazokugora uzokwandikira bagukeza byose uzovyema oya nta kibazo vraiment nta kibazo nimero yanje fise zibiri fise ya Leo ni 79 055 235 achangira na ya WhatsApp 61 991 362 ni vyiza cyane izo rero nizo nimero za mama Mugisha canke mama Nde canke mama ubuzima bwa misi je banyita mama Kevin ego ariko ubu benshi banyita mama Mugisha kuko nabo mbyaye banyita mama Mugisha n'abana bawe numvise bakitwakira gatwe mama Mugisha ego bose banyita mama Mugisha uje urondera mama Kevin ubu ntushaka kuntora ariko ubu nabo wamuhagaze muri ville ukabwira umuntu uti ntwara kwa mama Mugisha nuko rarakuzana gushikanga kabisa nibiro vyiza cyane by'amateka mama Jane Sozere ikiyago cyacu ndabona ko twavuganye neza kandi abantu bamenye ubuzima bwawe mu ncamaki urumva ko ari na maîtresse mwigisha n'umwarimu ni vyiza cyane wigisha mama je nigisha ku ishuri bita Le Bon Samaritain iri mu ahantu mu Carabu ego ndahamaze imyaka 9 ego vyiza cyane kariyere yanje imaze imyaka 37 kuko natanguye kwigisha muri 82 no munsi nkwije 37 ndiko ndabigisha kandi n'umwuga nkunda cyane ndawukunda gose ndawukora ndawimvamo ndawukunda cyane kandi maze gusohora benshi vraiment kandi biranezera ego ni vyiza cyane hari umuntu mu butegetsi bari mu nzego zizo hejuru wigishije baragiye sinkibabona ni benshi cyane abaguca mu maso ni benshi par exemple yatwara Savonor Olivier Suguru ujyana mwigije mu wa gatatu igihanga urabona arakuze deja nawe ageze mu ho barakwibuka mama ego aranyibuka turahura turashobora guhura gahagarara kandamutsa ni benshi vraiment nigishije ngaha ndabamenya kandi nabo baramenya kimwe gusa sinzi aho baba benshi sishaka kumenya aho baba abandi n'aba mécanicien abandi barateye imbere haramo mbona hagaze akandamutsa maîtresse unanikumbuka karaba ni oya shanda shaje amaso yahumye sinkibona ni muganda umuko mengo no bandakumenye hakacambwira ngo ndi naka nani we nakwigishije hanaka nca nibuka namwigishije ego okay ni vyiza rega Sozere kiyago cyacu ku bintu bibiri ikintu cyambere cyaka kumenya mama wewe kuri wewe scene ushobora gukina ngaha imbere ya kamera Bujahid ni agasene hanyine udukinira kameze gute bivana na titre mwampaye ko shobora gukina scene yari yose ego shaka ndaguhe scene urumenyesha makuru ndi umenyesha makuru kurashikiza makuru nta kibazo ndashaka biko ni gwawe abantu mwese mutwumviriza kuri uno mugoroba mwiza tubanje kubaha ikaze no kubaramutsa mwese muriko muradutega amatwi tugire tubumvishe ikiganiro kuri Buja TV mutwumvirize neza turafise umumama turi kumwe tuko turavugana tugire nukuri kwimana tubabwira ikiganiro ciwe kandi murabikunda cyane mudutega amatwi rero murakoze cyane nice ni byiza cyane mama murakoze cyane uri umwarimu nivyo hari akabazo nkunda kubaza benshi karabananiye sinzi impamvu ariko kubera mugi muri abari mukumbure mu gadufasha murazi kirundi mbese telefone bita gute mu kirundi ma inki telefone telefone mu kirundi nge bande ndaciyumvire no kuri telefone mu kirundi kiragoye ko ntaciti kiranze ko ntaciti ngurukana bumenyi wapi kabisa nice reka tubone tukironde wapi nuba ntacyo notora kabisa telefone ahubwo baraturoze rore ikirundi cyacu twaraciwagi ntacyo twitayeho bibaza ko ariyo mpamvu oya je kirundi ndakizi cyane mugabo numva umengo iryo jambo sindaryumva narimwe kabisa mu kirundi telefone wapi urazi ko nabarundi bivugira ngo telefona ngo ya telefonye urumva rero oya vraiment nikibaho je nibaza ko kitabaho kira umwe mu bamukize mukitubwiye mugere mukitumenyesheje natwe oya uruna byo turashakirondera gushaka kuno mwana kugira turonde nitwara nk'umuntu akizi tuwatomba kama bushobozi oya kabisa oya
mugabo mudusigire devoir tuzokirondera neza cyane turamusigiye devoir n'umwarimu azokitubwira mama tubashimire cyane murakoze namwe kabisa murakoze kabisa ndashimye cyane ego muranteramishije kandi biranezereye nawe waduteramishije abakurikirana Buja TV babikunze ikiyago cyacu bagikunze kuko nanje nagikunze twese twagikunze so mama nitwabakenera je ubona dukinyanjirere sije nawe nokina ndindi wa wewe ucukinura umuhungu wacu fata jende umukwe wawe naje gukurikira umwana wawe ariko araciga neza cyane aciga oya nawe noguha kabisa kweri oya aciga oya nawe noguha ko mama yaranyikundiye oya ubwo rukundo rwanza mukaruhagarika akabanza kiga gaheza nkakurerera gakura nzirererama oya kwirerera ntibirimo hajya no kubesha nta urerera uwundi kirazira umuntu wese arirerera ariko je ni noti nivire nk'iburaya inoti sizo inoti burya si yo mahoro oya inoti si amahoro na gato ubwa mbere umwana ariga agaheza hanyuma kubaka kandi yahejeje niho amenye n'ibyo bagiye gukora mu rugo ariko agiye ari umunyeshuri aho yaguma akiri urukonde yaguma yibaza ari umunyeshuri nyene ntacakora ntiyubaka na gatoya barakoye ntacakora oya ntacakora he muhira acaguma ari umunyeshuri aguma mu ikaye wari umugore nuwo kubaka urugo rwiwe teza gutegurira umugabo icyo afungura ukamenya umugabo wanje afungura neza pani njya z'umukozi hanyuma ibindi bikaza mu nyuma nawe umuhaye ikaye azoguma mu ikaye cabwira hamagara wa mukozi hewe oya uko kubaka neza cyane byari byiza akazina kanyu yari nitwa Ndayishimiye Esperance turi kumwe na Esperance mwabibyumvise mama Kevin cyane mama Mugisha byose birakoze mama Isaac reka nawe umwita mama wanje ntangorane bitwaye so reka ndabashimire cyane mwese mwari kumwe kuri kinigaro cha Buja TV kuri Buja TV muri benshi sana mudukunda turabizi nanjye ndabakunda sana murabizi turabagenzi turakundana twese kuri kamera yavyifashe muri za cyane ya Scott Big Rasta on type marasta mshamo bibona so ndabashimire sana ntibibagire kugira subscribe like na share ariko utibagira kunkurika kuri Facebook nitwa Isaac Classic ni azibiri hamase usozege na classic hamushuza Twitter story byanse ja kuri Instagram ni Isaac Buja TV ni azibiri c hama Buja TV ushobora muri Instagram so je ndabifuriza umunsi mwiza banabikurikirana ibiganiro bya Buja TV ngaho niho usanga ama story yose utarigera ubona mu gihugu cyacu Burundi Lokinene na Gahwani